Yesi bakunzi ba Burundi aho muri hose nibaze kumeze neza kandi mukomeye. Ego tubanza kubaza ko mukomeye kugira ngo tumenye ko mumeze neza, kugira ngo dukore n'abantu mumeze neza. Je niyo se ngare visagarutse kwindi ncuro ntago ndabarambira ngo ndabwira ibintu birebire canke ngo ndabatevye kubaha amakuru abagiye atandukanye. Ego tubabwira ati mukomeze kugira ibihe vyiza muhezagirwe mu byo mukora, ico tubifurize n'imigisha myinshi itangwa n'uhoraho iva ku Mana kugira ngo dushobore kuyisabikanya twese hamwe Burundi n'abafana ndetse n'abakunzi ba filime mu Burundi. Ego hama uno musi dufise amakuru adasanzwe tubabwira ati burya Burundi nayo bariko barayikurikirana cane, bariko baranayizera mu bikorwa biba bigiye bitandukanye, aho ico twokwitwa mega customer center yizeye Burundi muri weekend. Burya twari twagiye kubagendera turabayagisha, baratubwira amakuru bagiye atandukanye ku kintu bitwa mega customer center. Ego ni kintu twovuga ni soko online, ni soko ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko muza mubona za Alibaba, za Amazon n'izindi zitandukanye. Rero bakaba nabo babizanye mu Burundi kugira ngo bigire ico bifashije abantu bigora kuja ku isoko, ama déplacement agora. Wewe ugenda kuri telefone yawe cyangwa ku mashini yawe ukaraba mega customer center, hama ukaraba ibicuruzwa biriko, hama ukagura. Aho ni kubaguzi uhejeje kugura hariho ikintu bitwa livrezo bakabigusanza aho uri. Hariho n'abandi baba bashaka kudandariza kuri mega customer center, namwe nyene murafise ikibanza, murahawe ikaze. Rero nibaza ko byinshi tuzoza turabivugana kuri ico kintu, burya tuzokivuga mu buryo bwagutse kugira ngo abantu bashishikare no kukimenya, kugira ngo Burundi tuve ku rwego rumwe twongera tuja mu Burundi rwego. Muri aya mbona kazoza 2040 2060 tuzobe turi abantu bifashe badata umwanya, wibereye ku kazi bakaba barakuzaniye ibintu wagize komande, wibereye ku kazi ukabona barakubwiye ati burya cya kintu cawe caguzwe ingutora amahera. Urumva bakora ibintu bigiye bitandukanye, baradandaza ibirato, urasangaho ibifungurwa, urasangaho imiduga, amaparasera, amazu n'ibindi bintu babigiye bitandukanye. Rero byinshi tuzobabwira kumbure nico twiyemeje, ntimugire ikibazo. Hama turagenda tukingaho mu bintu by'urudandazwa. Hariho aba artiste benshi bakina filme bariko baraza kwindi ncuro. Turabona nko muri mega customer center dusangayo ubitwa Asita Pascal nk'umuntu abakorera publicité, abamamariza ivyo bintu. Hama tugarutse tukabona uwundi mukobwa ari yakuye amaboko mu mpuzu nk'umu jeune entrepreneur bitwa Chanceline, nawe nyene akaba yuguruje shop adandarizamo impuzu z'abana, ndetse vuba cyane arazana n'izabakuze, atuzane n'ibirato bigiye bitandukanye. Ego akorera mu gisagara ca Bujumbura. Kumbure vyinshi tuza turabivugana ndetse tunababagezeho ku mwanya ni ncamake yavyo. Hama mu nyuma tuzobaha amadresse akwiye kugira ngo mumenye aho mushobora kugenda kubariza ivyo bintu, kugira ngo mushobore kwambika abana banyu batagate bamere neza, mubafungurira mwongera munabambika bagenda bameze neza. Rero twaratembereye ku rubuga kandi rwa X-Ray Bam, ni YouTube yabayeho itarike 25 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019. Iyo YouTube ikaba ifise na page yayo ya Facebook, twongera tunamukeza X-Ray akaba yakwijije ibihumbi 100 kuri Facebook page y'abantu bamukurikirana. Twavuga ati Imana ishimwe, kuko si vya bose burya biba bigoye umaze kuronka abantu bangana uko bagukurikirana, biba ari ibintu vyiza cyane kandi vyingira kamaro. X-Ray urubuga rwiwe rwatanguye rujako amafilime, gukumbure rujako filime gusa n'ibindi bintu bitandukanye. Novuga ko wewe ntabwo ari nko muri babandi bakora indirimbo, bakora n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko wewe ashirako filime. Kumbure arashobora kuzotuzanira izindi mpano ziba zitandukanye. Ego ubwa mbere ndashobora kubanza kuvuga ko iki kintu X-Ray n'umuntu, n'umuproducteur, n'umukameraman, umufilme maker, n'umukinyi wa filime. Urumva ari novuga ko ari akora vyose, afise impano muri sinema, afise impano y'ibintu byose, n'umututravo. Ariko numwe mu bantu ariko agerageza gukuza impano. Hariho gukuza impano iri mu muntu akuze no gukuza impano iri mu umwana agakura akuranye iyo mpano. Rero wewe arakuza impano zo mu bantu bakuze, akongera agakuza impano zo mu bana. Filime ziwe rero uzosanga zirimwe abana bakiri bato cyane ku myaka 5 gushika ku 10, kandi batinga neza, aba cineaste babikora neza. Mvuga ko ariko aturerera ico twokwitwa sinema yejo, mwa bino bintu vya sinema y'u Burundi, ico twokwitwa
imbonoka zoza ariko ayikora cyane muri filime, aho bavuga ko ari umuntu wa mbere ariko akora cyane muri bintu bya sinema y'u Burundi, ashobora gukina agakina muri timu yiwe, agakina ibintu vyiwe, agakina mu yandi matimu, urumva ari donc ari open x-ray, ni umuntu mwiza cyane rero nobabwira ko akina ni filime zisobanutse. Rero dutanguye ubwa mbere filime ya mbere yakinye yayise umukoshi, ya kabiri ayita ego oya, yakurikiye yayise vyamaho, ari yose tuko turakurikirana cyane, novuga ko ari seri iriko irarabwa cyane kandi ifise urukurikirane rurerure cyane, imaze imyaka irenga 2 iriko iraca ku rubuga rwiwe. Hama hariyo yise fake woman, hari n'indi yise fake love, urumva izo ni filime ziri ku rubuga rwiwe. Rero ndababwira ati mugende mukurikirane izo filime za kera, namba zarakwigishije, wongere wiyibutse, wongere upartage, kumbura hari abantu bashasha bya filime kera, hari ababiraba n'abatabiraba. Rero ubu hari abariko baraza ari bashasha, mu bapartage ubwo butumwa bwatanguye kugira ngo bashishikare batera intambwe mu bintu babigiye bitandukanye. Hariho iyo yise agakino k'ubuzima, hariho yise akana k'ubwenge, hariho filime yise ishugwe ry'amahwa, hariho filime yise biro. Rero biro hariho biro biro de n'izindi biro ziba zigiye zitandukanye, urumva irifise amaparti. Hari indi yise urupfu urufunguruzo, ariyo turiko turarabana na filime yise vyama, iyo senzo yise vyamaho. Rero mugende mumukurikirane urubuga rwiwe, mugende mumukurikirane kuri Facebook, kuri YouTube, nibaza ko mbuga zose ariko x-ray bam. Ni umuntu mwiza kandi ariko abikora neza muri filime y'u Burundi. Imana rero ikomeze kubahezagira, na cyane cyane ko tubabwira ati mukomeze gukurikirana Are Burundi, mushishikara mutera imbere, muva ku rwego rumwe muja kurundi, ko mushishikara mutera imbere, ariko natwe dushishikara dutera imbere muri filime, tuva ku rwego rumwe tuja kurundi. Imana ikomeze kubahezagira, tuzosubira mu kindi kiganiro kizokurikira. Murakoze cyane.